ejo twari twagerageje gushikiriza ijambo n'impanuro cyane cyane zirora ku ndongozi. None uyu munsi nta majambo menshi, ariko nuko dusubiza amaso inyuma gusa tukaraba uruhombo twagize kubera ubukoroni. Uruhombo rwa mbere nuko kuva batunyaza igihugu cyacu bakaza kukituganzamwo, umutima wo gukunda igihugu waragabanutse cyane. Baradutwaye igihugu bakigira icibare cyabo, natwe tuba abakozi babo. Bica bituma umwe wese kagatima ko gukunda igihugu gasubira inyuma, kuko biranazwi no mu ijambo ry'Imana. Imana yo nyene niyo yavuze ati nihagera ko mutora umwami, muze mutore umwe muri mwebwe, ntimuze mwemere ko umunyamahanga ari wabarongora, kuko mutwawe n'abanyamahanga ubwa mbere bobo babara abasuma, ntibakunda igihugu. Umunyamahanga ntazi imico n'imigenzo y'abene gihugu kugira ngo ayikingire. Biraboneka uko rero twebwe igihugu cyacu bari bagitwaye. N'ikimenyamenya kugira mu bibone neza, n'igihe bagiye barerekanye ko bagiye batagiye, kuko ahari tunga ry'Uburundi bagiye barinyegeje. Iyo baba bakunzi bari gusiga batubwiye bati ehe ikizobatunga kiri hajya, ariko bagiye barinyegeje kuko bari bazi ko bazogarukaho bukera. Icya kabiri baraduhombeje ubumwe bwacu. Kare abarundi bari bunze ubumwe, bakemera Imana imwe, umwami umwe. Ahantu hose uzosanga atabuhojojo bw'ubwami buhari, uzoca umenya ko ari hanga rimwe. Twebwe rero abarundi twabaho kujya kw'inzuki mu muzinga. Umwe wese yari afise icyo akora, tugasenyera ku mugozi umwe, umwe icyo yatoye hari uwundi icyo yatoye hariya tukagiteranirizako. Ariko kuva tunyazwe icyo gihugu cyacu, umwe wese waciye umenga ubutomboye agatongo kabaye gwiwe akihahira. Icya kabiri twanyazwe umutima, akarangamutima k'intwaro ibereye. Kare twari dufise uburongozi buvyeyi. Umurongozi yari yumvamwe wenyene ko ari umuvyeyi. Ariko tumaze gutwarwa n'umunyamahanga, imyaka 59 yadutwaye, yari ariko aratuzimiza umutima kugira ngo umutima w'uburongozi kama ku by'Uburundi ku muvyeyi bizimangane. Murazi namwe yuko iyo muvyeyi ageze amacakubiri mu bana, umuryango wose uratatana. None natwe haje uburongozi budusanzaza, bugira nkunzi na nyagupfa, bica bituma n'abana batatana. Ingaruka zavyo nuko abene gihugu batasubiye kubaha uburongozi, kubera babona yuko umurongozi atari umuvyeyi. Murumva yuko twahombeye, kubera abo babindongozi nyene bava mu bene gihugu, umwe wese agatanga icyo afise. Udafise akarangamutima k'uburongozi buvyeyi, ntushobora kurongora abandi nk'umuvyeyi. Iyo utabarongora nk'umuvyeyi naho haba kugambarara no kugayana, abantu baca baba ubusimbira hamwe. Ico caradukozeko cyane. Hariho ikindi cadukozeko, akarangamutima ko gukora nk'uwikorera ngo duteze imbere igihugu. Nuno munsi murabe neza, hariho abacifata nk'abacangero, bakora umenga bariko bakorera mu murima w'uwundi, mwitongo ry'uwundi. Ugasanga rero ingorane zidushikira z'ubukene ziva kuko tudashaka gukora nk'abikorera kugira ngo dutere imbere. Ivyo mbere biraboneka cyane mubize. N'ubu hariho abacifata nk'abacangero umenga bakorera uwundi.
mbere muze murabe niyo hagize ikimugora aruhukira hari iwabo w'abakoroni. Turabibona umwambasaderi urasanga ahejeje ikiringo ciwe aho gutaha Burundi aca agenda hahandi ku mukoroni agaca avuga ngo bariko baramutoteza abeshera igihugu kubera wa mutima kugikunda atawo. None nk'umuntu yaserukira Burundi yoja gusaba ubuhungiro avuga ngo bariko baramutoteza gute kandi yahora ahembwa n'igihugu? Mugabo nukubera ako gatima k'ubucangero umenga ntituriko dukorera igihugu cacu. Hariho n'abarundi usigaye umenga n'inderetsi barerekeye nye n'umurima. Muzobumva aho guhanura bararega, muze mwumvirize aho bo kwegereye indongozi baca baja kugumura bene gihugu kugira ngo uburongozi babugambararire. Ivyo vyose nivyerekana imvune ubukoroni bwadusizemwo. Ingaruka rero nta zindi zari kuza atari uko bwa mbere twaciye duta imico n'akaranga, kuko kera umurundi yarangwa no kugumya ibanga be no kwigumya. Baratubwira kuva kera narindi imbere y'ubukoroni yuko umwana yarezwe atibaraguza kandi ntagira umunoho. Aho hambere yahise imbere y'umuzi w'abakoroni umwana naho yabagiye kurahura baraye ubusa bakamubwira ngo banza afungure yababwira toya naje ngize, kandi azi yuko baraye ubusa. Ntiyashobora kuvuga ko baraye ubusa, ntiyashobora kuvuga yuko barariye inyama, carazira kwibaraguza. Kera abarundi bari mvuga kuri, mugabo haraje iyindi ngeso y'ikinyoma aho bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. N'umuntu wabona yarageze mu myaka y'inararibonye, yarageze guhanura abandi, ugasanga ikinyoma kimutanga ku munwa, akabesha bibona ivyera akabigira ivyirabura, kandi yari umuntu yashitse muri ya myaka y'inararibonye. Ako rero mumenye iyo n'imvune dutegerezwa gukosora. Twaratakaje koko umuco wo gusenyera ku mugozi umwe. Ubumwe bwacu bwarasambutse. Ubu uravye neza abarundi umenga no kwihahira. Intwaro y'igihugu yahindutse amagaburanyama. Ivyo siko vyari bimeze. N'umuco mushasha wazanwe n'igikoroni. Mbere rero uravye neza ubumwe bwacu indongozi nizo zabusambuye, kuko ntaho ryari byarakabonetse aho indongozi atakindi zitekera umutwe atari ukwica bene Burundi. Ntituvuge ngo vyose ngo birirabura. Hari hako batwigishije, baratwigishije gusoma no kwandika. Mugabo ingorane baduteye uko batwigisha gusoma no kwandika niko umuzirikanyi wacu nawo wo gukora wagiye uragabanuka. Baraduhenda ngo warize ngo ucutera imbere kandi udakoze, ngo ukize ngo akirisuka, ngo ukize akiri wabo, kugira ngo nuwize ntagira akamaro azomarira abene gihugu, ahubwo acaba umukozi wabo. Niho umutima w'ubucangero wavuye, kuko igihe yaba umukozi wabo bamuhemba amahera avuye iwo mukoroni, gushika naho n'igihe yagenda bose babona bati none tuzosubira guhembwa niki. Muribuka n'ijambo umuganwa Rudoviko rwa Gasore incungu yo kwikukira ku Burundi yaravuze ati nimwe mwatureze ntimuturekure, kuko hajya yarabona yuko batazosubira guhembwa. Erega yari yabibonye. Nukuvuga yuko nta waciye atwigisha ingene twokora tugateza imbere igihugu, kuko na rwa Gasore yahabona yabona ko azoshinga amakoperative, baciye bamugandagura. Turabura rero iyo tuja niyo tuva, kuko abasigaranywe igihugu baje kugandagura bagwaniye kwikukira murazi ko bari abapedese. Abo bapedese rero ntaco bari gukora kugira ngo Uburundi butere imbere. Nubu muze murabe abize bose bahurumbira kuja iyo barya batarushe. Mu minsi heze narabajije igihugu babaranyumviye cyo bakirusha ubwiza Burundi, ndakibura jewe
n'abandi baravuga ko ataco barabona ciza kurusha Uburundi. Nca ndabaza nti none hajya muhurumbira kugenda hanze mugiye kurondera iki? Ntamugiye kurondera karuta kandi. Tubiravye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora. Babahunze ibikorwa kugira ngo bagende mu bihugu baba bakoze gushikaho batera imbere. Nta gihugu tuzobona na kimwe cateye imbere bene co badakora. Mbere harateye n'igihe ndabaza nti mbega iyo bariko baragenda ko bagenda i Buraya, bagenda muri Amerika, bakagenda i Dubai, ko mbona badahurumbira kuja mu Bushinwa. Kandi viza yo mu Bushinwa yoroshe. Ncasanga mu Bushinwa nta urya adakoze. Bagenda rero aho barya badakora, sukwa nk'igihugu nuguhunga ibikorwa. Najyanda babwire Barundi mukunda igihugu ngo tuve hasi dukore, nitwakora tugatera imbere muzobona bajya baduteye akagere bagaruka kuko bashaka aho barya batarushe. Tugarukana umutima wo gukunda igihugu. Ngaha umuntu yoca yibaza ati none dukora iki? Twosaba iki Abarundi? Ubwa mbere ndabasabe Abarundi mwese, dusubire neza dusanasane bwa bumwe bwamye buranga Abarundi. Ndanezerewe cyane ko kuri uyu munsi tuwuhimbaje ata muntu agicuruza ubwoko bwiwe, ata numwe agicuruza umugambwe wiwe, atawugicuruza intara. Dukomereza aho rero kugira ngo bikunde yuko dusubira kwisanasana neza, bidusaba ko twikurako umutwaro w'ivyadushikiye kandi turi kumwe twese. Ntidushobora kwiyunga twikoreye umutwaro w'akabi twaciyemwo Uburundi bwaciyemwo. Ubwa mbere rero nitubanze twumve ko hahomvye Uburundi, hahomvye Abarundi, tuvyumvuko. Ivyadushikiye rero kugira ngo tuvyikure nukuri kwabaye. Uko kuri gututegerezwa kugushira habona twese, tukumva ko Abarundi twahomvye, tukerekana neza ivyo vyabaye, hanyuma abo vyakomerekeje tubaremeshe. Mugatugumye duhakana ko bitabaye, abo vyashikiye baca baguma bakomeretse ku mutima kuko baguma babona ko bizosubira. Ariko twese Abarundi tugiye hamwe tukabishira habona, tugaheza tukaremesha abo vyakomerekeje, tukifatanya nabo mu mubabaro, tukumva ko Abarundi nabo bababaye. Ico gihe tuzoba turiko turabereka yuko bitazosubira, hanyuma Abarundi bose bareme.